woba warigeze kwibaza ukuntu woshobora gukora ibidasanzwe canke ukuntu ibikorwa byawe byiza byo gufasha byoshobora kuba ibidasanzwe? Uyu mwaka umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ugwaruka witiriwe IKEA nditwararika uzoshimangira ku bikorwa byo gufasha kwitwararika impunzi, abatagira aho baba canke abinyamukira. Imana yabanje kudukunda ubwa mbere iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo twige gukunda, kwitwararika no kumenyekanisha urukundo rwayo mu bantu. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo bihimbara Imana. Tubisoma mu cete Paulo yandikiye Abaheburayo igice ca 13 umurongo wa 16. Twebwe nk'ugwaruka rw'Abadventiste mu munsi w'indwi mu Burundi, mu bikorwa tuzokora harimo gutanga amaraso, tuzogarukira ku bantu batewe n'umuzure w'amazi, tuzotanga impuzu n'amasabune, tuzotanga n'ibifungurwa, kandi tuzotanga n'ibitabo. Umunsi w'Imana nuwuhe? Ubutumwa ntibugarukira aho gusa, haratekanijwe n'indwi yo gusenga yahariwe ugwaruka izotangura itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu gushika itariki 28 z'uko kwezi. Muri ivyo vyigwa tuzobonamo kugira ubuntu, kugira imbabazi, kwakira imbabazi no kwinegura. Kaze.